Yesa Translator aragarutse bagenzi. Indirimbo ivuga ngo Milo hajya ni Kirore bagenzi. Rero sinzi impamvu Lucky Dube yashoboye kuvuga indirimbo Milo Kirore. Rero avuga ati Bilio musaza Bili bagenzi yarinde ngaha mumveze neza Bili uwo yariwe ngaha mu ndirimbo Lucky Dube. Ringe Lucky Dube avuga ati umugabo yari afise amajambo y'ubwenge. Lucky Dube abonye ikoti ryiwe rirerire ryirabura ku nkengera z'uruzi kubera ntiyigeze agaruka. Benzi indirimbo umufuko wiwe basanzemo inyabyandiko ku mufuko bagenzi yanditse kera cyane zavuga ivyerekeye abo yita bagenzi biwe bagenzi. Lucky Dube ngaha mu ndirimbo ziba gusa vuga ku by'abagenzi, kunda bagenzi bawe bose bagenzi bari handitse, ariko ntukore ikosha ngo wizere n'umwe muri bo. Bagenzi birakomeye byatumye nanjye niyumvira ku bagenzi banje bagenzi. Indirimbo muyumvize neza iravuga ngo Kirore uri ku ruhome Milo dod ngira ninde muri boss ndakubaje ubunyene amaso ari mu maso bagenzi. Indirimbo bagenzi raryoye cyane. Iyi ndirimbo sinzi impamvu Lucky Dube yakoresheje indirimbo Kirore Milo sinzi impamvu Lucky Dube yagombye gutuma nyine gutanga mu ndirimbo, ariko aravuga ati abaza ati abagenzi banje bose ninde mubi muri bose bagenzi. Indirimbo ya Lucky Dube ngaha ndakubaje umunyana mose zari mu maso yanje Milo on the wall. Indirimbo bagenzi ari musobanuze nta wundi neza Translator cyangwa uko vyamye musobanuze mushasha mwabiza neza. Iyi ndirimbo bagenzi mwese muyikurikirane iraryoshe. Hano akabakubwira ati ukunda abagenzi bawe ariko ntuzukore ikosha na rimwe ngo wizere n'umwe muri bo bagenzi. Iyo mpamvu rero jewe naciye mitama kudakunda abagenzi wenda bafise ariko n'inkewa benshi babona rero ndi kumwe n'abana bakantwenga ati yesa why do you like children kids ndakunda abana cyane ko atanga umunezero gusumba baraho. Rero Lucky Dube ngaha kubwira ati kunda abagenzi bawe bose ariko ntukore ikosha wizere n'umwe muri bo. Ngaha Lucky Dube barabandanya abagenzi aravuga ati musaza Bili bagenzi, musaza Bili wa Bili bagenzi. Y'indirimbo Milo Lucky Dube umugabo yari afise amajambo y'ubwenge we bamwita Bili bagenzi. Nubona baje umvirize bavuge ariko ntukore ikosha ngo wizere ibyo bavuga bagenzi. Abo ni abagenzi babinjyaga niko yambwiye uwo munsi umwe. Yumvikane ko Lucky Dube n'uwo Bili baraganira n'inyuma y'inseko yo kwambara isura y'iminkanyari imisi yose. Abagenzi b'iki gihe baragoye ubuze wizera abagenzi. Ushobora kubona inkovu zo mu bihe bya kera. Indirimbo ibituma nibuka boneka inshuti zanje nanjye Lucky Dube avuga ati Milo Kirore ku ruhome. Who is godless among them? Ninde muri bo ndakubajije ubunyene amaso zari mu maso yanje bagenzi. Sobanuze nta wundi neza Translator baza mushasha bagenzi abikora neza nawe nyene arimo arimenyeza ariko nawe nyene asobanura. Sinzi wambwiye ngo nsobanura indirimbo njyamye abanga y'akazi umugenzi ntuzi ingene akazi tugakora hagiye ibanga ry'akazi rimenye ugakora. Rero ushaka kunya makuru yanje urambaza Lucky Dube bagenzi murumva neza ingene uwo mugabo Bili yavuze ati uzukunda abagenzi bawe bose ko barikoze ariko ntuzukore ikosha ngo wizere n'umwe muri bo. Rero ajya abo mugendana bose uraraba neza ntuzubizere bose ngo n'abagenzi. Hajya that is why I don't have any friends. Keke nkunda abagenzi b'abana. Kids are my friend now. That is why I love them so much. Iyo mpamvu rero jewe bambaza ati kuko ukunda abana cyane yesa. Abana batanga umunezero gusumba abagenzi. Umugenzi ashobora kubwira ati yesa kinshaka tuze twanywa inzoga tugenda mu bakobwa ni nko umugenzi kwere uwo mwumviriza. Rero cyo witekanira ugatuma wibana wenyene bagenzi. Indirimbo Milo Lucky Dube sobanuze neza Translator nkuko vyamye bagenzi supporting kuri YouTube yiwe no kuri TikTok
thank you sana.